Yes, hello everybody. Muraho mumeze neza. Make sure you subscribe kuri ziceno kwa zibiri. Ndavuga Emotion Talent TV link Arlene Alu kumugwa media kugira ngo tubane tubashikiriza ubutumwa bugezweho. So turaje kugira ngo tudebate ku bintu biko biravugwa ntizo kubarambira ni juste kudebata ku kintu mbona ko kira vugwa cyane ku kintu mbona cyatego abantu ku kintu mbona kumengo ariko je ndagifata nk'ikintu gisanzwe ego ni Rede Tabara ubwo irashobora gutera uburundi cyangwa n'u Rwanda rushobora gutera uburundi rukaza mu ishusho ya Rede Tabara nicyo tuje kuvugana de kumwe na mugenzi wanje ngaha ni Mr Abdul Uwimana katumwakire cyane abanza abaramutse kugira ngo dutangure ikiganiro nyezina ndebo cyane bro. Asante sana John Mabu. Umeze neza? Umeze fresh kabisa ndashima Imana. Ibintu byose bimeze neza cyane. Amahoro kabisa. Turi mu gihugu kirimo amahoro, tumeze neza, ibintu agafaranga kaboneka, ibintu bari sawa. Biba ari sawa cyane. Nizere ko abantu bose badukurikirana bameze neza kandi kiri nobwira abantu mu mbona kazoza kugira tuhagere nuko ufise agafaranga mu mufuko nuko umunwa uburonka icugirane ufungura ariko ivyo ntiwo bigera ko utari umukozi. Ndabigutse ko politique ya Evariste Ndayishimiye president wacu no gukora uri kinebwe uzokwama widodomba uri kinebwe uzokwama widodomba neza ko niko kuri uko niko kuri kabisa kongera dukeza mama Burundi yaratahukanye agashimwe kiwe kana siozini abona in New York hari hameze neza kabisa bari bamwiteguriye ibintu bimeze neza cyane turamukeje cyane muvyeyi wacu congratulation agashimwe kanyu nako abarundi bose uno musi nayigerekerezo y'icenda aza kuba ari ironda ubwongereza gutora kandi gashimwe umva ko ari ibintu byiteka nagiye mbona inyanka Burundi zivuga amajambo menshi ariko hari abantu kugira bemere bizofata igihe brema abo urumva sina ngombwa yuko abemeza igikuru nuko abari kwarakora kandi tukabibona tukabishima ababibona bakabishima abo barahagije abatabishima nabo n'uburenganzira bwabo kubera yuko abanyarwanda nibo bahora bavuga ngo nta kibuza inyombya kuyomba ngo nta wubuza inyombya kuyomba ngo kiretse ushaka kuba nkayo nawe uje kuyomba nkayo so sebo ni batabishimye nakazi kabo igikuru nuko ababibona baba babibonye babati umuvyeyi ari mu kazi kose kabisa nuko nibaza ko tuzogenda kumwakira za turiko mbo jewe novuga yuko integereza ejo rero amabisi ariko aramutse habayeho igituma ntagenda tuzohakubera mwe muzohambera kabisa. Nabonye n'amabisi ya Bujumbura yose yatanguye yacafye ko mama Burundi n'amafoto gusa umva biboneka ko abarundi bamwishimiye kandi abarundi bamwiteguraniye igishika. So Abdul tugira dusesangura ikintu kimaze imisi kivugwa ariko tugomba turabe by'ukuri Rede Tabara irashobora gutera uburundi canke ni n'u Rwanda ruzoza mu ishusho ya Rede Tabara amarutera uburundi. Turahera ku Rede Tabara irashobora gutera uburundi kubwawe urasesangura nongere sesangura ubibona gute? Mboje kubganje manza Rede Tabara iyihe ikorera ico nico kintu ca mbere twotangurira. Urabizi yuko n'abantu barabizi twagiye tubivuga mu biganiro byinshi tuvuga ukuntu Rede Tabara yaforomewe mu Rwanda hanyuma barangije bayirungika muri Kongo mbere ikaba ari umwe mu migwi yajengereje abanyamurenge n'inka zabo. Sibyo? Numwe mu migwi yajengereje abanyamurenge n'inka zabo kuko
basi novuga yuko nimwe muri mission Red Tabara yari yahawe ni ukugira ngo kuko urabizi yuko n'abanyamurenge barabyivugira cyane cyane bikunda kuvuga abantu bo mu bita Kagara bavuga ati FPR yavuze yuko ifise inzira igihumbi zizodukura muri Kongo. So rero muri izo nzira igihumbi Red Tabara yabaye imwe muri zo. Ibyo rero turabizi. Hanyuma mbo nk'ubu jewe ndamutse mfise nk'abana ndamutse mfise nk'umwana hanyuma umwana abi wanje ndamugaburira ndamwambika ndamwigisha hanyuma akaza agatera amabuye ku nzu iwawe amena ibiyo by'amadirisha hama jewe ndabibona singira icyo ndabikora ko icyo woca wiyumvira n'igiki deja nicyo wiyumvira yuko ari jewe namutumye urabyumva so rero ntidushobora kuja ngaho ngo tuvuge ngo Red Tabara izotera Burundi nta Red Tabara izotera Burundi je niko ndabibona mu busesanguzi bw'iwanje Red Tabara izo nguvu ntazifise zo kuba yotera Burundi kubera yuko Burundi barabuzi sivyo abari muri Red Tabara bamwe na bamwe n'abantu bari mu Burundi mu gihe cyose barazi icyo Burundi bushoboye barazi igisoda cy'u Burundi gishoboye ntibo kwigereza ko ari bo nkabo byase bikunze bategerezwa kuba bafise umuntu abashigikiye uwo ninde nta wundi ni igihugu turashika bikamanze ndakunganire mu bisanzwe Red Tabara abantu bakwiye kumenya Red Tabara yavutswe ryari ni iki cyatumye Red Tabara ivuka abantu bose barazi ko Red Tabara yavutse ku kajagari kari kabaye 2015 bamwe mu ndongozi bivuga uko bananiwe gukora kude bamwe mu ndongozi bari bahahamiye ubutegetsi barungikwa amaronko hama niho Red Tabara yavutse bamaze kuva ngaha mu Burundi barahabwa ubuhungiro mu gihugu kibana niho rero Red Tabara yavuye Red Tabara abantu bakwiye kumenya neza ko Red Tabara atari abasirikare babunyoye kubera ko na bene igihugu b'abarundi bagiye bararukiritwa bavanywe mu makambi y'impunzi bari mu Rwanda ico abantu bakwiye kugisurira baragiye hariya babahenze neza ko bategerezwa kubasubiza mu gihugu ko jewe ndibuka September 2020 aho bamwe bavuga ngo amatora ntazobibujumbura amatora azobatwara amazi kugera hehe ibujumbura ugira biko ko byavuga baravuga ngo amatora 2020 ntazoba twagarutse ibujumbura kugeza ni isaha igihe uvira ifashwe warabibonye babyina turaje abantu rero baciteze yuko Red Tabara ari go rukiro ariyo nzira y'amahoro bashikana mu gihugu kuko hari abantu kugishikisa habo bakicumva ko umukiza wabo ari Red Tabara urumva ariko nabona bavuga ko Red Tabara n'umuhari uri gukoreshwa na Kagame ku nyungu ziwe si umuhari uri kurakoreshwa ku nyungu z'abahunze igihugu sivyo n'umuhari uri kurakoreshwa kugira ngo umwibira agaciro kuko Red Tabara kugeza isa iri bamuye agaciro hari Red Tabara iri kiricirwa muri Kongo nkuko M23 yicirwa muri Kongo so no kuvuga ikirere aho ndagushigikiye harakanura nakubaje ati ndege irashobora gutera Burundi kubganje nanje mbona ko bitokunda urumva hariho ikintu nigeze kuvuga kuri izi mbuga ndababwira nti iyi Red Tabara Red Tabara ubona nka Red Tabara burya ntishobora kwinjira mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi idafise umuntu ayirimo kuko mwene wacu twese turabizi ikiroberi ico ari cyo cyose gitegerezwa kuba gifise
ifatiro n'itanguriro aho gitangurira basi ahantu gishinze imizi. So rero muri 2015 baragerageje baraza barakubitwa benshi barafatwa kandi abafashwe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi icyo gihe Petero Nkurunziza umuhisi yarabivuze ati twarafashe ibigwanisho birenga 1000 abantu bakoze amafunzo canke bigishirijwe iby'igisoda mu Rwanda hanyuma babarungika muri Kongo ku ntumbero y'uko bokata bakaza ngaha sibyo. Ariko nagira ndababwira ikintu kimwe abantu benshi batabona muri ibi bintu naho turiko turavuga Red Tabara ngaha reka ndakubwire nagira ndababwire yuko Red Tabara si umutwe uzoza uje gutera igihugu ngo kugira ngo ufate igihugu ngo uhindure ibintu ngo ugirente oya. Izi ntambara ukuntu zama zigenda turazizi sibyo. Ibi ni ibintu basi kubyihenda ko uburi umuntu adakurikirana cyane amakuru. Red Tabara niyatera Uburundi ni Kagame azoba ateye Uburundi canke ni FPR izoba iteye Uburundi bivanye n'ico FPR yifuza ku Burundi. Kubera yuko nagira ndakubwire ngo muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga binini kimwe mu bihugu bibangamiye u Rwanda canke FPR no Burundi ariko bifatiye ku ndongozi z'ico gihugu za CNDD-FDD. Urabyumva? Rero nukuvuga ngo u Rwanda canke Kagame canke FPR ko iyo tuvuze u Rwanda ahanini nyatuba tuvuze ubutegetsi butwara ico gihugu kubera yuko abanyarwanda si benshi wanashaka banashigikiye ibyo bintu sibyo. Rero FPR ikintu ca mbere yipfuza ngaha mu Burundi abantu batazi urabizi yuko nibo bafashije Kabila gushika ku butegetsi sibyo. Hama bamaze gushika Kabila amaze gushika ku butegetsi Laurent Désiré Kabila amaze gushika ku butegetsi hariho ibyo bifuje yuko yobaha. Kabila aravyanka arangije abasubiza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko burya yaranse canke yari twike nyene yaranse arabasezerera. Kabila pere canke fils? Kabila pere ndi kumvuga Laurent Désiré Kabila. Urabyumva? Yaranse arabasezerera arababwira ati so abanyamurenge baraguma ngaha hanyuma abanyarwanda bafite igihugu cyabo ni batahe. Urabizi yuko James Kabari we icyo gihe yari chef d'état major w'igihugu cya Kongo umunyarwanda bizwi neza 100%. Inyuma yaho amaze kubarungika bagize ibindi biroberi hama baranamwica. Barangije kumwica baca bashirako uwo bise Joseph Kabila ariko bizwi neza yuko atari umwana wa Kabila birazwi neza n'abantu babizi 100%. Yitwa Hippolyte Kanambe n'umwana w'ubundi muntu w'umunyarwanda ntabwo ari umwana wa Kabila. Ni nayo mpamvu yanse gukora yanse gukora twovuga yanse gukora DNA n'abana ba Kabila kubera arabizi yuko si wa Kabila asa amaraso ya Kabila. Kandi n'abamushizeho barabizi ko atari amaraso ya Kabila. Ariko impamvu bamushizeho kwari kugira ngo batware Kongo abari bo baba abayobozi ba Kongo. Urabyumva? Niyo mpamvu ngira ngo warabyumvise yuko igihe cyose uyu Joseph Kabila yabaye ku butegetsi muri Kongo hariho amafaranga yategerezwa kuriha u Rwanda bivanye n'uko igisirikare cy'u Rwanda cyafashije gukura ko mu buto. Urabyumva?
so rero uwiyumvira yuko Red Tabara izoza ngaha mu Burundi ikaza ihegekejwe na icyanke iri mu bitugu bya FPR yihetse mu bitugu yizanye ngaha ngo kugira ifate ubutegetsi niyo yobufata. Abo bantu bose bari muri Red Tabara nta munsi numwe bazokwigera batwara igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kizoba gitwagwa na Kagame nkuko babikoze muri Kongo. Ariko tukiaho nyene Abdul nibaza ko la supposition est toujours fausse. Nukuri kw'Imana nabwiye abantu bari ngaha bamaze kubigerageza kenshi, barinjiye mu gihugu kenshi, ariko mwibuke ko ingabo z'u Burundi zabikora mu mwanya isasi kandi mu gacerere ntangere. Bibuka igitero kigeze kuba mu Cibitoki, abanyarwanda bashoye kuza mu ijoro bazanye n'ama night vision bakora igitero ku ngabo z'u Burundi. Perezida Nkurunziza yarabasubije abasubiriza mu kanya gato abageza no mu Rwanda arabayinjirana hama basubira inyuma. No kuvuga ko ntitwoja ngaho tuvuge ngo nubwo bugifata kuko ntibikunda, hari ibintu aba ari indoto, hari ibintu aba ari indoto kabisa, ahubwo Red Tabara ubwayo urazi none ndakuvuga ingetse ndaheza namba u Rwanda rushobora kuza gutera u Burundi gwiyambitse impuzu za Red Tabara cyangwa gwiyambitse izina rya Red Tabara birashoboka, nkuko gwagiye muri Kongo gwiyambitse izina rya M23. Ariko no babwiza ukuri bamaze kubigerageza kenshi, barinjiye mu gihugu kenshi, byarabankiye kugeza isaha byarabankiye. Nicyo gituma nama ndakubwira ati burya igisirikare cy'u Rwanda canke izi nkotanyi zo mu Rwanda zirazi neza igisirikare dufise, zirazi neza ko atari cyo guta mu ndasi, ahubwo bano bantu b'abajene ubwo ntibabeshwe bakemererwa nkuko Colonel Nanga yabeshwe. Erega Colonel Nanga we bari bamubwiye ko bamuha ubutegetsi kugeza isara caburindiriye. Urumva rero no kuvuga ikinyoma cy'inkotanyi bacuba ku buryo bwiza, bakagushuka bakakwemerera ibi na biriya kandi bazi ubwabo ko bidashobora gukunda. Sinzi ko icyo kibazo kukibona ubwabo baba bazi ko bidashobora gukunda, ubwabo baba bazi ko bidashobora no gupasa. That's why ubona babikora. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ubona yuko turi mu busesanguzi. Jewe mbafise ukuntu mbona ibintu, burya ntuvuge ngo kubishobora koko barashobora kutabishobora, ariko pana ngo barashobora bishoboka nta kibazo. Icyo si cyo ndiko ni ukumenya inzozi zabo n'inzozi zabo bazokwitwaza mu kuza, kuko ntibashobora kuza nka FPR kuko baba bafise abantu bashira imbere. So rero abo bashira imbere, abashira imbere niyo FPR, bo bibaza yuko izo bashikana ku butegetsi. Urabyumva? FPR hama yamara kubashikana ku butegetsi bagatwara. Mu bintu tumaze kubona muri iyi si, urabyumva, umuntu arinze agufata akakuzana akagutereka ku butegetsi, nibyo byabaye no kuri FPR kuko siyo yishize hajya. Niyo mpamvu ubona uyu munsi abazungu bayikoresha ibyo bashaka byose. So rero umunsi FPR izoterura abantu ngo n'abarundi ngo bo muri Red Tabara ngo irabazanye ngo nibumva yuko yobazana, ntabwo FPR yokuzana ku butegetsi ikoresheje amafaranga yayo, ikoresheje igisirikare cyayo, ngo nirangiza ngo igutereke ko ngo utware. Uri Yesu, uri Bikira Mariya, kandi bamenye bajya abantu bafisa ama reaction nka Satani. Uri igiki cyotuma nukuvuga ngo je nagira ndababwira ikintu kimwe. Ntubona yuko James Kabarebe yabaye chef d'état major wa Kongo? Biramutse dufate nk'ubu biramutse bishitse, sibyo? Ntabwo boza n'uwiwabo,
n'umukuru w'igihugu wo ngaha yoba umunyarwanda. Ibyo Akaba ari ndabikubwiye umunyarwanda, kugira ngo amategeko ava i Kigali. urumviriza kandi amategeko, kuko umukuru w'igihugu yamaze kuba umukuru w'igihugu, hari igihe ibintu bimwe bimwe abikubwiye utegerezwa kubikora uko nyene, bikarangira ufashe decision yo kumwica. Hari igihe barashobora kuraba bakavuga ati ikosa twakoze muri Kongo byo kwizera umuntu twibaza ngo ni ikijuju, bikarangira duhinduka, urumva ntabwo tuzorikora mu Burundi. Ubu rero reka dushyireho umunyarwanda, bagaca bashyiraho umunyarwanda akaba ari wategeko u Burundi. Ariko ibyo ntibizopfa binabayeho. Ariko ndakubwiza ukuri, aba bantu bari muri Red Tabara, aba bantu bari muri Red Tabara ntarahetse. Urazi ko Abdul, ikintu cya mbere je nkundira abarundi, abarundi hageze ku nyungu zabo, sinzi kuvyibuka igihe ibigwanisho byashe mu nkambi ya gisirikare hari n'umuntu utanazi waramuhari ifite. Abarundi rero hageze ku nyungu z'igihugu, hageze ku mutekano wabo, bivanye n'ibyo babonye Abdul, nico ukunda. Ahubwo je ndiyumvira Abdul, nk'umunsi twebwe nk'abarundi bakeneye gutera u Rwanda, nuko ibyo kosa tutigeze tubikora, nuko abantu turabanyamahoro. Urazi ko byo tworohera kurusha ko abanyarwanda baza kudutira. Uzi impamvu twebwe mu Burundi President Ndayishimiye yarashoboye kubaka ubumwe bw'abarundi, unité nationale nize nikenewe. Mu Rwanda hari ubumwe Abdul, hari kijya gihugu kirabamwe ubumwe bw'abanyarwanda. Ndakubwije ukuri, hajya anya nk'umunsi bakora nk'ikosa ngo bashatse gutera u Burundi, mu Rwanda ho turi iki kintu, urumva wanashima ibombe zova hajya nyine hagati mu gihugu cabo, kuko bovuga nti za nkotanyi zatwirukana, za nkotanyi zatugeseza, za nkotanyi zibuka bamwe abandi zikabibagira, za nkotanyi. Ndakubwije ukuri, hajya ntibaze bakore, je nimaze ko bino biganiro dukora babiraba, ntibaze bakore n'ikosa na gatonya byo kwiyumvira gutera u Burundi. Oya, kandi hari akandi kantu harabaza na Abdul ngo muri ko ngo twatsinzwe, ngo bafashwe poison, urumva ngo mikenke ngo babegeje inyuma. Niyo ma propaganda barabagira. Nenda kubaza ibiri ko bibera muri Kongo, uribaza kandi ibyo bibera ngaha, mbega u Burundi muri Kongo ntibwagiye gutabara? Ngiri kurafasha urugo gundi mugabo Abdul, ujya uko utera imigere niko utera imigere mu rugo rwa. Ntibishoboka. Bashaka gusoma kagere kuvuga ateka ndamuri imbere nawe banatere hitate kureke niruhirije, urumva. Oya, noneho nibaza babyubahuka. Reka ndakubwiye barashaka baranabyubaho. Oya mugabo icyo nzi cyo bazokwibonera, nibaza babyubahuke. Ahubwo gusa nuko bene wacu bagiye muri bijya bintu, nuko babwigwa ntibumve. Bujya FPR nayo irazi gukorompa abantu, ikintu cyo gukorompa abantu mu bwonko. Umuntu ayihaye iramukoropa mu bwonko kabisa, hagasigara amazirantoki, sinokubesha. Kuko ntushobora kumbwira yuko abo bantu baba bafise ubwenge. Oyo wiyumvira yuko FPR Kagame uramaze kumubona ivyo akunda. None bro, umuntu atwaye imyaka 30, umuntu amaze mu ntambara imyaka 30, atigera n'umunsi numwe habaho haramahoro, urumva? Ntucubona icyo akunda, ntucubona icyamuhaye, ushobora kuvuga ati jewe uyu muntu ninamukurikirana n'ubundi bizokwama bimeze uko, sibyo? Okay, ntitwobabuza kuba ibyo bashaka kuba, urabyumva? Ntitwobabuza kuba ibyo bashaka kuba, mugabo icyo no babwira n'ukuri, nimba barababeshe ngo inkondi iravura, nukuri nta Red Tabara iri kiratera ngo ifate iki gihugu. Ngo ntanga yindi rezo ituma abanyarwanda canke iyi Red Tabara itahura ivyirimo. Turakeneye ko bava ibuzimu bakaja ubuntu, sivyo? Kagame mu kiganiro yatanze rya video nabonye byaravuga ngo hageze yaho n'ugwaruka rwacu rudutera umugongo. Ati kandi birashoboka ko bose bashaka kudutera umugongo. Sinzi ko iryo jambo waryumvise. Urabona abajene bo mu Rwanda bakoreshejwe benshi, abandi barabona baguma bahunga, harimo ababayago, abandi batandukanye bapadurama, aba ba Bosco Impaya, ni benshi urumva.
nukuvuga iki barazi neza ko batemewe 100%. Wanashima n'ugwaruka rwose rushobora kubatera umugongo so ugwaruka gusa urabona badandaza barabakinishije bro bishira abandi badandaza babo ari bo nyene abagenerale ibintu byose birajya mu Rwanda urabona n'ibyabo ese nuvuga ngo ni navyinshi kuko byinshi byubaswe kuri Habyarimana sibyo wese ntiwari uri stade amahoro se Habyarimana yubakishije ajya amabaraso yubakishije none gukubura gaburu gakuramo umucafu mu barabara tuvuga ngo ukoze ibintu byatari no kuvuga inkotanyi mu myaka 30 n'ingahe zitwaye nta bintu byatari cyakoze gusa ibyo byakoze barashoboye kwiba byibira mu mifuko yabo barashoboye kwangaza abanyarwanda benshi kandi bataravye ubwoba niyo mpamvu ndakubwira hakijya gihugu nta bumwe bifise niyo mpamvu ntibazi bakore ikosa ryo gutera Burundi baciye mu mwambaro wa Tabara jewe n'ibibazo biteye ubwoba jewe reka ndakubwira ikintu kimwe ku by'ukuri ntabwo nifuza intambara mu Burundi mugabo u Rwanda ruteye Uburundi gwiyita Tabara canke ibyo bwo kwiyita byose kuko amanama bagira ibintu biramenyekana ingene biyegeranya ibintu biramenyekana kuko ubu unye mu myaka turimo mu frere ntabwo turi muri ya myaka ya za 90 za 80 na ubu unye icyo ukoze cyose winyegeje byase bikunze gitegerezwa kuja ahabona rero jewe sinovuga ngo nibareke gutera Burundi hari igihe kuko gutera Burundi hari igihe bo butera ugasanga niyo nzira izobakura ahubwo niyo nzira izanye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda ijambo ry'Imana rigomba iranguka cyangwa umugambi w'Imana urabyumva kuko jewe ntakubeshe je ndazi yuko hari abanyarwanda bababaye cyane gose urabyumva hari abanyarwanda bababaye cyane so ariko ahanini burya tugiye no kuri ico nagira ndakubwire burya n'impamvu ituma FPR ishaka gukora ibi bintu burya FPR ntabwo ishaka Kagame n'umuntu adakunda kubona umuntu amusumba warubize ibyo bintu ntabwo akunda kubona umuntu amusumba irisokuru akirenterija ashaka kwama abona yuko abantu bose bari munsi yiwe urabyumva urabyumva rero niyo mpamvu iyo abonye Uburundi uko bumeze uyu munsi butwawe n'umuntu abantu biyumvamo butwawe n'umukuru w'igihugu abantu biyumvamo muri politike ziwiwe aba yumva umengo kuko n'umuntu yarasumbwe cyane yabayeho mu buzima bubi sasa agira agatroma ku bwonko gatuma yumva yuko ategerezwa kuba hejuru y'ibiriho byose kugira ngo yumve yuko anezerewe ariko kandi ibyo bintu yaba ari igihe kirekire kuko yabibayeho ashigikiwe n'abantu bamutumye n'aba boss biyiwe ariko aho ikintu jewe no kubwiza ukuri no kuvuga ngo wewe kuba Uburundi butekanye uko butekanye bimubuza amahoro ariko nibyo byari byiza kuri we yaba yarabizi urabyumva nibyo byari byiza kuri we kuba Uburundi butekanye kuko Uburundi ntibwigera butera ibindi bihugu ariko kubera yuko wewe muri we yumva yuko umengo abantu bari muri iki gihugu umengo baramubangamiye umengo bariko bakora neza umengo bazotuma wewe abonekana nabi urabyumva rero bituma yumva umengo ari jene gose bigatuma yumva umengo arabuza amahoro kuba CNDD-FDD iri ku butegetsi mu Burundi ariko narabibabwiye CNDD-FDD ni umugambwe wavuye mu bene gihugu urabyumva bitandukanye na FPR yazanwe n'abantu runaka bakaza bakayitereka hajya hanyuma abanyagihugu bayo ikabakanga ikoresheje umunwa w'inkoho urabyumva banzureke gatoya mbanze ngenda aho hantu so rero kumva yuko yo organize ibintu ngo byitwa ngo za Tabara ngo bikaza ngo bigakura ngo
abarundi aho twavuye turahazi igituma uyu mugambi yoba wufise ushobora kumbwira abantu batarenga 10 bashobora kwica imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri abantu baniyombare aba bandi bose bahungiye hariya ushobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora kurya umutima amenyo kuko leta y'u Burundi yamiba musaba ushobora kumbwira ukuntu ajya umutima amenyo kuri aba bagabo iyo mugambi atawufise erega swati yango ndabisasangura ukuntu swati hari ico yabemereye ataraba cyangwa hari ico yababonyemwe ashobora kumugezaho ibyo bintu bibiri hari ico yabemereye ataraba nk'ideni nabo hari ico bamwemereye ataramugezaho nagira ndakubwire yuko mu bintu nk'ibi byo gutera ibihugu cyane cyane nk'umutwe wa FPR inkotanyi baba bafise ibyo bemerera abantu so rero nimba FPR ifise ibyo yari yaremeye kugira itera u Rwanda byase bikunze Red Tabara bari muri Red Tabara abarundi bo bari muri Red Tabara bafise ukuntu runaka bagurishije igihugu urabyumva bagurishije igihugu nitwashika tuzobahana biri urabyumva kabisa urabyumva na cyane yuko none tuvugishije ukuri ico Kagame agwanira muri Kongo n'igiki ahanini imbo tureke zijya nzitwazo afise inzitwazo zibiri ni FDLR n'abatutsi sibyo mbo hanyuma ariko icagwanira twese tuzi namabuye y'agaciro none kubera iki atoba akeneye kuza kwimba inzahabu cyanye ubundi butare bwoba buri muri iki gihugu cy'u Burundi ari byo bimugenza kubera iki utibaza yuko navyo birimo bisigura rero yuko bajya abantu twebwe leta yacu dufise uyu munsi yariko irakora ibishoboka byose kugira ngo uburundi butangure gutungwa n'ivyo bwifite urabyumva rero bariya baraje babigurishe babidandaze hanyuma twebwe n'ubundi tuzobandanye dusaba imfashanyo rega na Kongo niko byagenze no kuvuga iki bobo ukuntu buca binjira ngaha Senedede n'umugabo w'Inyagitugu Senedede irica abantu Senedede ishaka gukora genocide y'abatutsi sivyo ntaho bavuga ba Pacifique sizo propagande bagira ufete ubwira kurabira ni copie conforme à l'original nabyo byo muri Kongo rero nico gituma uburundi ubundi bwababereye inzozi mbi bro uburundi bwababereye indoto mbi uburundi nibwo buntu bambere ahubwo bipfuza nicyo gituma ndakubwira mu biganiro twigeze gukora cyo ndakubwira abantu bose badukwenda babwire burya dushima Imana ko twarose uwo mugabo ko twarose izi ndongozi aba bagabo baripfuje akajagari kuba ku Burundi imyaka menyezago imyaka myinshi nama mubona tujya tukaryama ukaja ngaho ona ukidoga ukarira ngo nta gituru ufise ukidoga ukarira ngo nta ariko amahoro n'umutekano yafise my friend ni kubera izi ndongozi dufise ndabesha bro kubera ko izi nkota yenda kubwija ukuri zitupangira buri joro buri murango ziba ziko ziradukarikira ukuntu zoza ngaha zikadukora nk'ibyo bariko barakorera muri Kongo reka nibutsa abantu ikintu kimwe hariho umusirikare wo mu Rwanda yitwa James Kabarebe yarigeze kuvuga ngo umuntu w'umuzungu ngo niwe yabimubwiye ngo aramubwira ngo mwebwe ngo abatutsi ngo muri nkehwa muri bake ngo rero ngiyo muhunze ngo ubuhunzi bwanyu ntabwo butanga akazi urabyumva ntibutanga akazi ariko iyo abahutu bahunze kuko bo ni benshi batuma ONG menshi iyo hanze y'ibyo bihugu atanga akazi rero ni ukuvuga ngo nibaza yuko nabyo mu byo bariko barakora kubera yuko bafata yuko mu Burundi
hariho abahutu benshi niko babifata hanyuma cyane niko babibona hama bakavuga bati kandi n'abandi bantu bo mu bwoko bw'ababantu n'ibiki bose ibihugu igihugu biyumvamwo gusumba uko bokwiyumva mu gihugu cy'u Rwanda no Burundi. So uburundi CNDD-FDD iramutse itakiri ku butegetsi abo babantu bohunga cyane hanyuma bagatanga akazi kuri abo ba bosi bacu. So rero kimwe birashobora akazi kwa Macron ugatanga akazi ajya mawowe nije yabakaza gukora erega ibi bintu by'intambara mu frere biba birimo inyungu nyinshi kubiraba uramaze kuraba visa z'abakongomani amaze kubona kuba umukongomani ntibinagorana urumva ko ibyo yavuze ari erega nivyo hanze hari abakongomani twebwe barungiswe n'aba bagabo urumva reka tubivuge neza ko aba bagabo b'abakoroni bafise abakozi benshi bavuye mu Rwanda bohererejwe na FPR Inkotanyi agatako n'amabuye y'agaciro kubera yuko henda kwerekeye ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya burya muri Afrika hatarimwo intambara n'umwumvikano muke urabyumva abantu boja kuri iyo migabane ya buraya gukora intuzenyi ubwo buzi bwabo bw'ubukoroni boba bakeye kandi nizi ntambara twibukanye ko zidutera inzara bakabona guhunga. None wewe wibaza ko kubera iki Amerika buri mwaka itora abanyafrika 7,000 bagenda hari wewe abo banyafrika wibaza yuko baja he wibaza ko baja he nagira ndakwibutse yuko muri Amerika n'ubundi ku munsi ntihashobora kubura abantu 7,000 bapfa urabyumva rero nukuvuga ngo byanse bikunze bakeneye abanyafrika ariko abanyafrika baze kugenda hariya batidegembya baza kugenda hariya bafise kuko bajya abantu ntibakunda gukoresha umuntu afise byose bakunda gukoresha umuntu babonye ko agasembwa basugende hari yavuga ati nubundi sindi busubire urabyumva rero niyo mpamvu mwene wacu izi ntambara abantu bazirabe neza zirimwo inyungu nyinshi harimo ayo mabuye y'agaciro harimo ubuhunzi gutanga akazi ku ma ONG harimo ibintu urabizi yuko baca bagenda mu bihugu bagasaba amafashanyo ibiki n'ibiki bakazana ngaha ngo baje kudufasha urabyumva banza wumve bazana ngaha amafaranga bakajana mu mpunzi ngo baje kudufasha wewe nimba bakugaburiye uri impunzi ku munsi bakakugaburira ibintu bitarenze n'amafaranga 2,000 urabyumva shiraho yuko n'umuzamu baramuhemba hanyuma kandi wibuke yuko abantu bo muri ajya ma ONG baza gukora ngaha bahembwa amafaranga menshi cyane urabyumva ibyo ayo mafaranga none rero baba bagenda gusaba ngo yo gutanga imfashanyo nimba wewe baguhaye 3,000 kugira ngo bigushikire oya vy'amarundi wanashaka biza kugushikira vyari no kuvuga ngo bobo bamaze kwandikisha nk'ibihumbi 10 kuri wewe $10 wewe ugashikirwa n'3,000 canke 10 urabyumva izo zose ni nyungu abantu no kuvuga intambara ni business ni ukuvuga yuko ikintu novuga kumwene gihugu wese w'umurundi akwiye kuba ijisho umwene gihugu w'umurundi ndabisubiramo ikintu ndakivuge neza nimba tumaze kubona yuko intambara ari business ku bazungu no ku nkotanyi kuko niyo yabazanye hanyuma tukaba tumaze kumva ngo amakuru dufise kandi yo kwizera u Rwanda rushaka gukoresha Red Tabara kuza gutera u Burundi ico umurundi yokora buri murundi akwiye kuba ijisho ry'umutekano wiwe n'umuryango wiwe n'igihugu ciwe banza wumve naho vyopangwa 100% dutegerezwa kwama tuvyibukanya dutegerezwa kuvyibukanya wewe banzureke kuri ico ikintu kijanye n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi naho onye no kwambara urwaga
urabyumva umutekano ni ikintu buri mwene gihugu w'umurundi abe ijisho rya mugenzi wiwe urumva amurabira mu mugongo ati hari akantu inyuma yawe undi ati hari akantu inyuma yawe twese turabanire kugira ngo tumenye yuko igihugu cacu kuko nshuti nagira ndababwire bantu mwumviriza ibi bintu tuvuga kuri izi mbuga ngurukana bumenyi intambara ni business ikomeye cyane kwizi inkotanyi cyane cyane ku nkotanyi n'abashebuja abo bo hakurya y'amazi urabyumva so rero twebwe dutegerezwa gukora ibishoboka byose kandi abantu babimenye cya kintu navuze ngo yaravuze James Kabarebe ati aba bantu b'ababantu iyo bahunze cyangwa abahutu reka tubyita abahutu iyo bahunze batanga akazi iyo bahunze batanga akazi rero nambora umuntu ukaba wumva wihagiye uyu munsi uri mu mahoro n'umutekano ujya uko ushaka cyangwa ugende ukibaza ngo hariho ibintu abantu bazoza guhindura muri iki gihugu cy'u Burundi icyo bakeneye ni ikintu cyotuma bakora business yabo neza abantu rero bimenye ndakunganira hariho abantu badukurikirana uyu munsi ashobora kuba ameze neza afise ibikwegana muri murundi wese akavuga ati hari ibintu bidashoboka burya urashobora kujya muno munsi ukavyuka ubona ikintu cabaye utazi ingene cabaye ubwawe ugatangara iki gihugu gifise kahise gateye ubwoba niyo mpamvu ariko bavuze cyanyoheye cyane ati buri munyagihugu wese ijisho akanura so je ikintu novuga rero ikintu novuga Imana twagize umukoshi tugira umubanyi mubi kandi akivuga uko ntakujya ntuzenya Israeli yirotuvye ibana nakijya kindi Iran yirotuvye ibana n'umwasi mubi kandi akivuga uko nyine twebwe twayisanze dufise umwasi mubi uwo mwasi mubi tanke agihari je ndakivuze kandi ndagihapije tanke inkotanyi zikiri ku butegetsi my friend inkotanyi n'ibinebwe ntibakora kandi abantu b'ibinebwe iminsi yose arasopa uzurabe umuntu w'umunebwe arasopa aramena inzu ariba ikintu cya mbere kizokwereka abantu bashaka mu definisi zino nkotanyi n'ibinebwe impamvu rero ari ibinebwe nta kandi kazi bashoboye no kwiba kandi umusuma ariba kongera akica kuko umusuma aje kukwibuka bugwanya my friend utamwishara kwica siko bimeze abantu bakwiye kumenya ko twagize umubanyi w'umusuma umubanyi adakora umubanyi adashobora gukoresha umutwe adashaka guhera ku busa hama ngo ashike kwijana oya ashaka yuko wewe nimba wararondeye aza akabigutwara akaronka uwo miliyoni canke miliyoni 100 urabyumva atiriwe aja kugoka ngahere kuri rimwe kabiri gatatu jewe ndemeza neza ko u Rwanda wari rugifise umupresident nta Vyarimana zino ntambara ntaziba zihari mu karere kwa Marimana iraveros l'esprit yo gukora yarafise esprit yo gukora yarafise esprit nk'iy'abarundi urumva sinzi kare kubera nawe yari umuhutu yava mu bwoko bw'abahutu sinzi ariko ibihugu byose bitwagwa n'abatutsi siko bibayeho nuko bimeze rero ntabwo ari kuvuga ngo Havyarimana ngo yakora ngo kubera ari umuhutu umufrera abatutsi barakora barakora kubera iki bano bagabo badakora bajya rero impamvu badakora warigeze kumva Kayumba Nyamwasa avuga ngo Kagame mu mabarabara y'Ikampara ngo atangura kumubona ngo yari umu escrow yari umu escrow niko yavuze ya Kayumba yarabivuze yari umu escrow asinyira abantu amasheke adafise ntuzenyi yavure yarabivuze so rero none nimba kere haraho yagiye none nimba utwawe n'umuperezida yigeze kuba asinya amasheke atari kw'ikintu w'umu escrow yamenyereye ibintu byo kwica wewe wibaza yuko ico gihugu kizogenda kigatera imbere urumva nukuvuga ngo inzira yo gutera imbere ni ya nzira nyene yarasanzwe yarakuriyemo arimwo niyo abona niyo mpamvu ubona
Habyarimana yakoze bijya byose urabyumva atisha umuntu atagihugu abujije umutekano urumva atagihugu abujije umutekano kubera wewe yari afise esprit yo gukora yarazi n'ibyo yokora iyo ufise esprit yo gukora umenya nico wokora urabyumva ariko Kagame kubera yuko yavukiye agakurira mu bintu by'ubujura nimba yari umwescro ibyo bintu je nabivuze byavuzwe na Kayumba Nyamwasa kandi Kayumba Nyamwasa baragwananye ku rugamba barazinanye 100%. Urabyumva Kagame y'Ikampala mu Buganda yakora akazi k'ubwescro urabyumva k'ubwescro abesha babandi Pierre Nkurikiye yama yafashe ngaha akaberekana ku mateleviziyo nivyo urabyumva rero nimba iyo esprit ariyo yarafise none wibaza yuko yaciye yiheba ngo nukubera abaye president ahubwo yarayidevelop arayiduza yashasha mu professionalism none ubu ntubona yuko ubunye abakora uwescro agenda henda ngo jewe ngo FDLR ubundi mwa abanyamurenge kandi yarangiza akaja kubica Kagame nakana kabiri urumva ariko abikora ku professionalism ngurabona ngo abatutsi ngo barabamaze akagenda kabica abo bakarasira bose akagenda abanyamurenge barabamaze akagenda kabica genda urukizo rw'abatutsi karasira rapfuye ryari urumva so rero nukuvuga ngo wewe icyakora ni bwabwescro nyene ni bwabwescro nyene no yari yabaye umusoda ari umwescro mwera yuko warumvise yuko Kayumba yavuze yuko yataye abasoda ku rugamba yari escrocs na Habyarimana eheraba banza wumve no ku rugamba yaratsinzwe abasirikare biwe ngo baratsindwa acava mu Rwanda acagenda kwinyegeza i Kampala ahantu urumva ngira bagiye kumugana urumva rero uyu mujama nukuri nta bindi ashoboye atari ibintu by'ubusuma respect mbo mukurikirane Emotion Talent TV mukurikirane Linkalene haro ku Mugwa Media mukore subscribe hama kandi ikindi naco uwifuza kudutera intege canke kugira iciyumviro adushikiriza canke kugira iciyumviro yotwunganira inimero barazibona kuri screen nko kuri Emotion Talent hoho hariho murabona izo nimero urashobora no gufata groupe ya ukafata izo nimero ukatwandikira tukagushira muri groupe ya WhatsApp y'abafana ba Emotion Talent TV. Komera murakoze cyane Imana ibagirire neza.